Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Inahazwa Luka. Umunsi umwe umumarayika Gabrieli yatumwe n'Imana mu gisagara cy'Ibugarire cyitwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubarira ati, mwaramutse wewe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutse ivuyeko. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama imbanyi uzuye ivyaremwe umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mwijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bw'uwo mwijuru bugutwikire, nico gituma uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu naho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndumusavyi w'umukama, nibimbere uko bivuze. Nyamumarayika acarigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Vyogora ingene tuzirikana iki gitangaza c'uwasamwe atagicumuro mu kanya gatonya dufise, ariko tugerageze kugaruka ku ncamake. Ubwa mbere twibuke yuko ari ingingo y'intashinguka y'ukwemera twahishutswe mu Mana biciye muri mutima mweranda abandanya igikorwa ca Yezu Kristo muri ekleziya yiwe. Aho no kugira ngo kumbure dushobore gutahura neza, kuko turazi yuko aho hanze duca duhura n'abavukanyi bacu ba Protestanti bagatangura kutwereka bati, dusomera karongo ijambo kurindi Bikira Mariya wasamwe atagicumura aho vyanditswe. Ugasanga birabagoye kubona ingene vyanditse muri aya majambo nyene. Ugasanga birabagora kubona ingene vyanditse muri aya majambo, kuko bashaka kubibona mu ndome, ntibabibone mu kuri kuvuzwe mu ndome. Hariho gusoma indome, hariho no gusoma ibivuzwe mu ndome. Hariho gusoma ivyanditse, hariho no gusoma umutima uri mu vyanditswe. Ivyo nivyo bigora kenshi. Nayo gusoma indome nindatobishobora. None akabijya mutima yo batuzanira ko barakaye. Ku buryo bw'uko na Yezu agira ati, hari ibintu nari kubabwira vyinshi, mugabo ntimushobora kubitwara. Mutima ataje mwoshobora gusoma, ariko ntimwumve neza ivyo musomye. Rene murabona ko twese dusoma ijambo ry'Imana, mugasanga aba bagisigurira uku, abandi bakagisigurira uku, abandi bakagisigurira uku, abandi bakagisigurira uku. Ugasanga insiguro z'ijambo ry'Imana zitandukanye nk'uko amadini atandukanye, kubera yuko nubundi si mutima asigura mu bisigurwa vyose. Hari igihe insiguro zizananye mu bindi bintu, naco gituma Yezu agira ati, ahazozira rero azoheza abahishuka ukuri kose, ukundi kuri gushika kure kunyegeje mu vyo nababwiye, mugabo ubu mudashobora gutwara. Igihe cako kigeze, mutima mweranda azoheza kubashikaneko. Ivyo Yezu Kristo akabisigana na ekleziya. Iryo jambo rirakomeye cyane, kuko niryo ritwumvisha ingene ekleziya igirumviriza mutima mweranda yagiye iratomora ukuri kukwemera abantu boshingira ku buzima bwabo, kugira ngo ntibasange bashingiye ku bintu bitari vyo, ku binyoma bishobora guca mu buzima bw'abantu, bishobora guca mu gushaka kw'abantu, bishobora guca mu nyungu z'abantu, bishobora guca mu bishobisho by'abantu.
Yesu akagira ati mutima ahazozira azoheza abahishuka kuri kose. Ni bimwe twita amadogme. Le dogme nukuri eklezia yazirikanye igafata umwanya igasengerako ikakumviriza mu bakristu, bikava mu bakristu bikaja mu bahinga b'ijambo ry'Imana, mu bahinga b'ivy'Imana abo twita abateologien, bikava mu bahinga b'ivy'Imana bikagenda bikajabuka mu bakuru b'eklezia ababepiskopi, bigashika no kwa papa, na papa bikabanza bikamuraza nk'amajoro nkanga hadasinzira senga, umusurizi nakagaruka akabigarukana mu bandi barongoye abandi bakabisubiza mu bakristu, hanyuma bigasaba bikaja bikaduga mutima kumvisha ati ugo rugendo rwose eklezia imazigira icamwo irondeza ukuri kw'Imana. Ukuri nuku hageze igihe hageze yuko uko guri guhiye nk'inzoga ihiye neza tegerezwa guterekerwa abantu, papa akagenda akicara mu ntebe yiwe ya Petero akavuga ati twebwe na mutima mweranda nguku ukuri Imana yatwumvishije twogenderako kubw'ubutumwa Imana yaduhaye, kubw'ubutumwa Imana yaduhaye bwo gufasha abana b'Imana n'umuryango wose kumva ukuri kw'Imana aho kuri. Uyu munsi kubera ibintu vya demokrasi abantu ntibagishaka kwakira ukuri nkuko agira ati ukuri n'ukuri kwiwanje nivyo niyumvamo, ico twita une vérité subjective. Gasanga hariho amaverite amwe hamwe objective ava mu Mana, ava hanze y'umuntu, Imana ikayamubwira nk'ukuri kw'amabanga yayo adashobora kwibwira wenyene, ariko Imana ikamubwira ikazira muhishuka, ikazira muterura imujana muri yo. Aho kamengana umuntu agomba guterura Imana ayisobeke mu vyayo. Oya si ivyo. Muri uko kuri twita amadogme harimwo uko kuri kudasanzwe twabwiwe kuri Bikira Mariya, gufatanya n'iyi minsi mikuru ikomeye cyane kuri Bikira Mariya. Amateka yo kuri Bikira Mariya akomeye cyane nitwigere tuyibagira, kuko kuri iyo minsi ndababwiye ni minsi idasanzwe gose mu buzima bw'eklezia, mu buzima bw'umukunzi na Yesu Kristu, mu buzima bw'umwana n'umuvyeyi wiwe. Iyo minsi mikuru itatu murayizi. Harimo bwa mbere umunsi mukuru ushingiyemo amateka yose ya Bikira Mariya. Benshi hari igihe muba muzuye agacupa ntimuwibuka, kirisa baraye nko muri foyer canke baraye barasenga. Umunsi mukuru wugurura umwaka civile aho hanze. Biraryoshe kubona n'umwaka wo ngaho hanze gisivile tugururirwa no kwihweza ubwiza bw'Imana n'ubasha bw'Imana mu kubona ingene bukayanganira mu mateka ya Bikira Mariya ndabo bapfinze. Sabwe itariki imwe y'ukwa mbere turahimbaza Bikira Mariya nka nyina w'Imana, nyina w'Imana. Amateka yose ya Bikira Mariya yose ashingiye ngaho. Nimba hambaye sukumenga hambaye kubwiwe, ni kubera yuko yatorewe ubutumwa budasanzwe bwo kuba nyina w'Imana. Nyina w'Imana, Imana iciramutegura kugira ngo abere ubwiza bw'Imana. Nico gituma we igikorwa cyo kuducungura carangutse kubera yuko twikuye mu bwiza bw'Imana. Wewe nicamurangukiyemwo nk'ugukizwa ico yakoze, yacunguwe mu gukingigwa. Urashobora gukiza ikintu umuntu mu buryo bubiri, canke ukakimukiza camaze kumutera ukamufasha kukivuna akacigizayo. Nkuko ushobora kukimukiza mu kukimukingira waruzi uti gihakwa kumufata reka ndamukingire hakiri kare. Ivyo bigaragaza ubwiza bw'Imana. Bikira Mariya yahavuye akingirwa gutyo n'ubwiza n'ububasha bw'Imana, buraheza bumuranguriramwo ico atari bwarangure mu buryo boneka bw'abantu hano ku isi. Bikira Mariya yakije mu gukingirwa mu bubasha bw'urupfu n'izuka vya Yesu Kristo. Kuko bijya Yesu Kristo yaranguye ku musaraba ni igikorwa c'Imana. Benshi biratugora ingene twumva ingene bishobora gukora bitaraba mu maso y'abantu. Mu bisanzwe kuko Imana yamaho
ivy'Imana yiyumvira, ibiri mu mutima w'Imana biriho. Biriho naho utaburabibona biranguka mu buryo bubona utahura, imbere y'Imana biriho. Kuko Imana ntigira itanguriro, ntigira iherezo, ntigira kahise, ntigira kubu, ntigira nakazoza, yamiri muri kubu kadahera. Yamiri muri kubu kadahera. Niho duhiriwe, niho tukesha ubukiro, niho tubonera ubukiro bwacu. Bivuga yuko rero Bikira Mariya muri iryo teka ryo kuba nyina w'Imana yahakuye andi mateka. Nico gituma rero yaciye akingirwa igicumuro, agasamwa atagicumuro, kugira ngo muri uko gusamwa atagicumuro azashobore kwakira neza umwana w'Imana, basangira umutima n'umubiri nawe ntumwe. Nivyo kunze ko Imana ihabwa umubiri urimo igicumuro. Je ndibaza yuko uwo tuzanira Bikira Mariya na Yezu twobona ko basa, kandi umuntu wese arivyara. C'est tellement ko Yezu asa na Bikira Mariya. Yezu arasa na Bikira Mariya. Bivuga yuko niwe yamuhaye umubiri. Mu bisanzwe Bikira Mariya yarahaye umubiri Yezu, ariko si Bikira Mariya yahaye umubiri Yezu. Yezu yarihaye umubiri muri Bikira Mariya, mu mubiri yahaye Bikira Mariya. Hari umuntu yigeze kugira isinema nziza ya Yezu na Bikira Mariya, yerekana ingene amabanga ari hagati ya Bikira Mariya na Yezu. Mugabo yari yayitiriye Bikira Mariya, cagira ati ngo Bikira Mariya umwigeme w'umuhungu wiwe, la Vierge Marie la fille de son fils. Genda muzirikane mu bwenge musanga biryoshe. Ingene Bikira Mariya yabaye nyina y'uwamuremye. Bikira Mariya yaremwe na Yezu, mugabo Yezu yaremeye kwigira kandi umwana wa Bikira Mariya. Ivyo onye vyarabaye ukuri kutoroshe kwakira muri Eklezia mu ntango, kwera abantu badashobora kwemera mu mutwe ngo bumve mu bwenge yuko bo kwakira ico kintu cyuko Imana ishobora kwibarukwa. Womenga ntiyo bikibaye Imana, mugabo Imana yarabishimye. Imana yarabishimye kugira ngo yerekane mbere iteka ry'ico gikorwa cyo kwibaruka, cyo kwibungenga, cyo kwibaruka. Iteka ry'umukenyezi. Hari abakenyezi barondera iteka ryabo mu kugomba guhangana n'abagabo, mu guterana ingumu n'abagabo, mu guhagarara nyene bagahangana n'abagabo bakabasubirira. Kandi narumvise abantu hamwe abagabo nabo nyene batanguye kugira ama association yo kugomba kuzibira abagore uko ngo ariko baraduga cyane, uhava babagenderako, hazoguma havuka ama association gutyo. Kuko ushobora gusanga umuntu atumva neza iteka ryiwe aho rinyegeje. Umugore akabona yuko kwambara akabindo akagenda ari gusa ko ari iteka rikomeye kuri we, akabona ko ari ryo teka. Mugabo no kutamenya uwatewe iteka agatwara muri we Imana yamuremye. Iteka rya mbere ry'umuntu nuko agererwamwo na nyene iteka, utanga amateka yose, Imana mushobora vyose, Yezu Kristo umukiza n'umucunguzi wacu. Ubundi munsi mukuru ukomeye ngira ngo musanzwe muzi nuyo rero ucukurikira, uwisamwa atagicumuro. Yasamwa atagicumuro kuko yateguwe kuba nyina w'Imana. Ariko kandi hari undi munsi mukuru ukomeye wa gatatu ngira ngo murawuzi, nuwiyurizwa mu ijuru ryiwe. Igirizwa mu ijuru ryiwe naryo nyene rishingiye mu kungene yagizwe nyina w'Imana, agaheza agasamwa atagicumuro. Ntashobora guheza uko ariko kose, kandi nimba yatanguye uko tukamubona ukungene mbere yabaye umwigishwa wa Yezu Kristo gushika rinda sozera ubuzima bwiwe, bikumvikana ko atahandi yari guhereza. Uvuze ko Bikira Mariya yaheza nk'abandi bantu, nukuvuga yuko uvuze yuko Imana umenga ibintu igira bitumvikana. Nta muntu be yarafashe. Hariho inzira iyo uyibonye yijana ucugira uti iyizohereza ngaha. Nkuko ushaka ko umuntu afashe iyi nzira ukagira uti ukabandanya iyi nzira uzohereza ngaha. Kaba karyo keza kugira ngo nubundi tugaruke mu kuzirikana uko gusamwa atagicumuro kwa Bikira Mariya, kuzirikana mu bwa mbere ubwiza n'ububasha bw'Imana,
uretse ko budukiza ariko kandi budukingira. Uyu munsi abantu bose turafise ibintu biduteye ubwoba, ukamenga birakwa no kutudeprima, ibintu tuguma tuvuga by'ibitero. Kubiki kandi mutazirikana ko no mu bitero Imana ishobora kubakingira. Ariko burya Imana iza kunanirwa n'ingene idukingira kuko dushimye gukoresha umwidegemvyo wacu, tukarekurira ubuzima bwacu kure yayo. Iraheze ikabanza ikakureka ko Imana mu rukundo rwayo ntahigobera ngo izingire umuntu kucishaka, ahubwo iramuganiriza ikamuzana. Nkuko mwumvise na Bikira Mariya yari yasamwe atagicumuro, yateguriwe umugambi ukomeye, mugabo ntazabona umurangukako. Umumarayika kaza, mwumvise ikicubahiro marayika aha Bikira Mariya. Abantu bavuga ngo Bikira Mariya ngo ni envelope. Mwumvise umumarayika avuye mu ijuru ingene aganiriza Bikira Mariya mu cubahiro cinshi. Mwaramutse wewe wuzuye inema. Nashitse ashuhagiza nk'umuntu ariko arakorera nko mu bintu byo muri iki gihe. Abantu b'iki gihe barashuhagiza gose, ibintu biranyaruka. Turumva nje ukubwira hari idirima nishaka gukina nawe, donc raba biduca bigenda gucana gucyo ya. Aramuganirije n'icubahiro cinshi, akamubwira ati uruzuye inema. Ngo Bikira Mariya biciye bimukanga kuko nubwo iyi ndamutso marayika akoresheje ari yumenga nimwe n'abahanuzi bavuga berekana ingene Imana iramutsa umwigeme wa Siyoni, Bikira Mariya ayo majambo yose yarayazi, mugabo arayumvise mw'ikindi kintu kidasanzwe, ngo biramutera amakenga. Ngo yibaza iciyo ndamutso ivuyeko. Kandi nivyo Bikira Mariya uyu munsi turabona ko ari umuntu ahambaye, mugani mwibaze ko iki gihe marayika mugendera ko yaboneka nk'umuntu ahambaye mu gasagara ka Nazareti. Kara gapeyizane ko hariya mu rutoka ahantu hatamenyekana, nko mu camazi canke mu nkengeraza hariya ahantu kure, hamwe hasigaye bumva Radio Mariya muri iyi minsi. Ukabona Imana igiye hariya ikaba ariho ija gutora umuntu igiye kugururira ibitangaza byo kurokora isi yose. Imana iraryoshe igihe ikora gutyo, kuko igira iti n'ubundi ndabihera atari mu bahambaye ahubwo mu babayabaye, kugira ngo n'ababayabaye ntihave baza bati Imana imeze nk'abandi, nibakundukizi ikorana gusa n'abakizi. Oya, Imana si bakundukizi, kugira ngo n'ubayabaye amenye ati ndafise ikibanza mu mutima w'Imana. Muri Bikira Mariya niyo dushobora kubona ko umuntu afise ikibanza kidasanzwe mu mutima w'Imana. Uku kuri rero harageze igihe kuraharirwa ko gose, mugabo abakizu bakakwiyumvamwo, mugabo haragera igihe kumaze kuzirikanwa gose. Imana igiye iraca n'ubundi kareka yuko abantu babanza guharira. Hari igihe Imana ibanza kureka abantu bagaharira bakikura ibivumvuri, hanyuma igaheza ikaza igatanga umuco kugira ngo bose bumve ahibegeranirije. Byaragiye biragorana gose, n'abiranda bamwe birabasiga, nk'abatuma b'Akino tuzi yuko ari umuntu yaraciye ubwenge gose mu bintu vy'Imana. Ico kintu caramusize, byagiye kuzanwa neza, gutahugwa neza n'undi muhimbazwa yitwa Dan Scott, umengana mu Franciscan. Niwe yashoboye gutora ko kagoborandya ko gusigura ingene Bikira Mariya yakije, ko bagomba bagira ikibazo bati none ko ijambo ry'Imana mwibaruwa Paulo yandikiye abaromana rigira riti twese twaracumuye kandi twese dukeneye umucunguzi, none kweri Bikira Mariya yovamwe nawe nyene yaracunguwe. Dan Scott abe bose babuze ingene babisigura. Dan Scott Imana iramucishamwe agace, ndamubwira iti mu bisanzwe Bikira Mariya we yacunguwe mu gukingirwa, mwebwe mucungurwa mu gukizwa. Ibyo bintu muravyumva, nigeze kubisigura. Ndashobora kubona ikintu nzi neza ko kigiye kukugwako, nkaza nkakigukingira, simba ndakigukijije. Nundi gishobora kuba camaze gutera ariko aragwana arondera kucivuna, nkagenda nkakimukiza nkakimukurako. Twebwe n'ubwo buryo bwa kabiri. Papa igihe abisigura yarabisiguye neza, cayisunga ako gaco mutima yakishije kuri uyo mu Franciscan Dan Scott, araheza aravyumva nawe nyene
baraheza barabibaza n'abandi, abatari bake barumva bati koko vy'ukuri harimwo ukuri gushitse kw'Imana kwintashinguka mbere. Aribyo turiko turahimbaza uyu munsi. Kubihimbaza naho ni uburyo bundi bwo kwitabira rya jambo Bikira Mariya nyene agira ati inzaruka zose zizonyita muhigwe. Si ibintu turementanya, yaravyiyumvisemwo mutima, yarabimushizemwo aranavyatura, kuko atari ivyo yigiriye ubwiwe, ari Imana yabimukoreye, kandi mu kubimukorera yabigiriye inzaruka zose. Ukwita Bikira Mariya muhigwe si ukuja ngaho tugatamara tugaheraho. Oya, nukubona ingene Imana yamuduhayemwo ikimenyetso c'uko natwe nk'uko twumvise mw'igisomwa ca kabiri, kugira ngo Imana irangure umugambi wayo muri twebwe ikagira iti Imana yatwitoreye muri yo isi itararemwa ngo tube beranda kandi nitugira amahinyu imbere yayo, tugume mu rukundo tugire Kristo. Burya ugukira amahinyu yose, ugushobora kuba beranda no kuguma mu rukundo. Ubwira ndaga Bikira Mariya si ubwiza bw'umuntu acoye neza asize neza, nuko agerewemwo n'urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Kandi ukaba ugomba kuba mweranda, ukaba ugomba gucyorogwa. Ntubibone ubwa mbere mu bisabisho birebire, oya, bishire mu mwimenyerezo w'urukundo. Rwa rukundo kumwe Pawulo arutubwira nk'ibaruwa yandikiye Abanyekorene, mu bintu vya mbere igicumuro kizana ugucanamwo. Ubwa mbere ugucanamwo na wewe, hari ugucanamwo kukubamwo igihe igicumuro kikwinjiyemwo, hari no gucanamwo hagati yacu, la désunion, tugatakaza ico twita la communion, ukunywana bivuye ku mutima w'ukuri n'urukundo bikadutakarana. Ukabona ingene abantu barahiye kuba umwe, hari ahantu bibananira, ugasanga umugabo n'umugore bose bahagaze, bikabananira, bivuye kuri ca gikomere gikomoka kuri Adamu na Eva. Nta handi muzoshobora kugikira neza atari muri Yezu Kristu, no kwemera uwo Yezu Kristu yabahaye akagira ati nguyo nyoko wanyu. Ntimuzoja gukirira kuri RFI, ku marezo, mu posta ivyo muriko murapfa. Muzokira mu kwemera kwakira ukuboko Yezu abahaye, no kwakiranye nawe bakagira ati nguyo nyoko wanyu. Hariho igisiga bwenge, hariho mystère y'igicumuro mudashobora kwikiza, technicité, technologie zo kibakiza. Muzogikizwa nuko mwakiriye ukuboko kuyo yagitsinze, mukakira n'iryo jambo rikomeye yagize ati nguyo nyoko wawe. Nama ntangara ingene Yezu yaduhaye Bikira Mariya mu mwanya ukomeye, yari kwaragwana n'iki kintu catumye Adamu na Eva bacanamwo, bagacanamwo n'Imana, bagacanamwo n'ivyaremwe. Mwumvise ingene umwe wese azaragita ku wundi, ni wa mugore wama, ni ya nzoka. Inzoka sinzi ahandi yabitaye. Mugabo agashika akaryagagura umugore, umugore akaryagagura abana bakaryagagura abakozi mu nzu, abakozi bagaca bagenda gukubita imbwa, imbwa igatangura kurya abantu baciye kwibarabara, gasanga n'uruhererekano rw'ibibi bihanahana gutyo. Ariko murabaho Bikira Mariya ashitse, ukabona ingene abantu basubiye kwiyumva mu kundi gushasha ukuri k'ubuzima bwabo. Negeze kubabwira témoignage y'umugabo n'umugore b'abazungu bari bageze ahantu bagire basambure, baca bibwira bati Pati yaduhaye umuhezagiro wo gufatana imbere y'Imana, tugenda ubona haduha umuhezagiro wo kudufatanura. Abazungu ni sawa, abo bafise ubuhinga muri byose, no gutandukana ntibabihereza muri etat civile, tugende na patira dufatanure akure wa muhezagiro yaduha. Mugabe ic'Imana ifatanije aho ushobora kugitandukanya. Patira kubafatanura ababwira ati akira amashapure, genda mutangure kuvuga ishapure. Umenga ni ikintu bizarre, umenga ni ikintu kitarimwo ubwenge buhanitse bw'isi. Ca bugufi tangure kuramutsa uwo muvyeyi, murabana mu maso, nimwaheza nk'iminsi indwi muzogaruka ndabafatanure. Bagarutse ahubwo bagira bati duhezagire bimwe badufatanya bikomera, ubu ni sawa.
ntimukengere ubwo buryo mubona buciye bugufi Bikira Mariya yaduhaye bwo gushobora gukira ubumara n'ububisha n'ubusiga bwenge bw'ivyaha n'amabi bitubamwo, tugacanamwo na twebwe hagati yacu, tugacanamwo wese nawe nyene, tugacanamwo n'Imana, eka n'ibidukikije bikatwankira. Aguma garuka agira ati fatisha pure muzirikane, garuka ku ijambo ry'Imana murizirikane muri kumwe na Bikira Mariya, muzokira mabi ata muntu numwe muri inosi ashobora kubakiza. Omenga ni ikintu banana, haca avuga ati ivyo nivyo abakecuru n'abatama n'abatamakazi bagire bapfata kundi bari bubwire. Wait and see. Muribukana wa mupatiri atigerere kwa Bikira Mariya, arumva ijwi ry'umukenyezi rigize riti mumpe subire ngerageze, yaragiye kugwa mu gisuma nyenze, yakangutsa komindura ati mishapure ngaho. Uyu munsi niwazi icari cyo Bikira Mariya, niwazi icari cyo wasamwe atagicumuro. Ibintu bishobora kuba byarakurengeye, byarakunaniye. Nimba Yezu yaragize ati nguyo nyoko wawe mu mwanya ariko arabikwishurira, aradi ico yaguhaye, genda umwiture. Hari ibintu udashobora gukizwa, hari n'ibintu n'amayekute uca ku bapatiri bose wibaza ko bakomeye abapastori bitazogukiza. Tukana kuvugira ibisabisho kamenga ntaho bishika, mugabo umunsi urizi nugaca kuri nyina w'Imana akakuvugira. Yezu ngo agaca kuri igitangaro, abigishwa bakamwizigira. Nimba yamuduhaye ariko arishura kabi kacu, yamuduhaye mu mwanya ati aho hari nimushobora kuhikura, mutari kumwe nawe ntimuzopfa muhikuye. Dusabe twese kumenya kumwitura mu kuri, kumenya kumwitura mu buryo buguma butuvyaramwo uru rukundo rutugira beranda, uru rukundo guzuye Bikira Mariya rukamwambika ubwiza bw'Imana, rugume rutubera thermometre natwe twiyumvirizamwo mu bweranda turiko turashikira mu Mana. Nitubirabire mu bisabisho byinshi, ibisabisho biduherekeze, bitubera karyo ko gucyorogwa n'ugo rukundo, ko gukomeza ugo rukundo ruba ari rwo rukomera muri twebwe, ruheze rubandanye rudushushanya na Yezu Kristo, turi kumwe n'uwo muvyeyi yaduhaye akagira ati nguyo nyoko wawe. Amen.